busutwa kubera wabonye ibiganiro ngiye gukora hari abahungu baza kujyamanirayo n'abakobwa nawe cujaye nta bakobwa twari kumwe nta umunsi twagendayo yavuze gute ngo nta bantu muhuye n'umunsi muza kuntora nta bantu mwabonye abakobwa nibo twaguma duhu ntare na kapoti zitabuwe reka kunteranya nta ndaguteranya kwande kandi ari kiyago nyene sikia sasa sikia kwambishe ukweli mimi nisakurahisishia tuishie hapa tuishie wapi reka kwinjira rara bakupapase baba ntare reka kwinjira je bagukuya jewe hariya naringiye kwiga bigibi nta bitabo mwabonye yandi ko ndiga warujanye ni demo aho rero akagakobwa karako karagusariye kaguma kaza fyo mugubu wenyere karavuga ngo nakintu nabafashije nagiye kwiga ntare kandi twumvikane je nagiye kwiga ibitabo mwarabibonye isakoshi nari ndayifise hariya nari nagiye gufata akaruko kugira ngo nige ntegure n'ukundi no panga ubuzi gure wiga mu wakanga wiga mu wakanga jewe mperuka guheza imanite oya wariko wigicigwa cahehe mbarira ico cigwa ari kuri je umusomyi w'ibitabo usomye w'ibitabo reka tuze turareka kuba ba escroc myakimi Yes bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good meze okay meze neza cyane njewe ntari Jesus Carmelo ndinga anyu imbere ya kamera za INYISHU media mushobora kwiyumvira mbega ni igiki uduteguriye kuri no munsi ndabafitiye surprise yo surprise ninde nikuze aho bahuye na wa mukobwa umwe twajana mu ishamba ry'urukundo sinzi ko basubiranyeyo mu ishamba ry'urukundo ariko twumvise amakuru atubarira yuko kuze ari kumwe n'umudemu kandi uwo mudemu je ivyo ndabasanga mu byose ndabifata imbazo bariko barafyondana ibihereje cambo cafamba ngo bafyondana ibihere bobo tugende dutebe ngo bafyondana ibihere asha mutipe wacu aragoye kabisa bafyondana ibihere bakunze INYISHU media kuze yajyamye mengana umusere banyi wahaze ariko aratumwa cameraman ndabire ndabirakoze ibyarimwe n'umudemo n'ukure yebeka yewe mapenzi mahaba utaniua nazegejisha uwa kauze vitu gani ko inyegeza ari biki Mungu amacho tu ya hivyo yebeka yewe aho yareka kwinyegeza mu maso sasa bitu ya hivyo Atea mimi sipendagi vitu ya hivyo cha Mungu man. Demo vipi? Fresh. Mahaba ni. Benyuna. Nanuchuje tuvyuka jama Ureka kwanza bibi vyahe. Amani hii ni maisha ya mtu man. Sasa maisha ya mtu sasa uko na dekezwa. Acha kugwa mureka kwinjira mu buzima bw'umuntu man. Uzi ni vigo. Nese twakwinjire mu buzima gute? None mwebwe aho ndi hose kubera iki muhuri? Ni mu cumba. Ni mu cumba. Rega ndafise droit yo ko mutabishira kuri rezo social. Nawe iyo mutinyegeza inyuma y'inzu. Ndi nyuma y'inzu iwanyu. None si iwacu. Inyuma y'inzu iwanyu. Sasa we size. Oya kugira uze kumbaza ni nyuma y'inzu iwanyu je. Size hapa huko nafaa vitu gani? Banzo ekebe. Sasa si ni demo wako mushike ntwari umukumbuye. Cyane. None ariko arakwiku. Nibuka tugenda unzungurukana mu ishamba ry'urukundo hariya tungo tuge kurondera nde kuze ivi sasa uri mupadi usana naco wamfashije naravyifashije mpaka ndamuronka naco twagufashije ni twamusanze hariya anye tuko tura ego ndabizi ariko urabona nyine ibintu uko bimeze none uraziji isanganya ngo ntaco nagufashije isanganya ukuguru kwanje kwahengamye uko wabimfashije ndabigushimira ariko muno mwanya nabwo tugukeneye nabwo munkeneye ego nigiye genda nyene yewe ashije nanje sigaye ndi isuto sasa hapa mukoma ubu sutwa warabana aho bugirira apana kuri jewe imyabikugirira wowe uzorira jewe juzongirira umunsi nakuvumbura wazi ivyo wavuze nyuma ya kamera wazi ivyo ko twaswe gushwana kuri prince wazi ko haswe kunshwanira je ntazo gushwanira man sasa atana na maisha yangu tena ushashofe we acha busuto abitu gani sasa shofe kakuze nare mudireki ibintu nyinshi
none kuguma winyegeza autaki kamera ikuone bakunze anyishu media ararakuza asha shofe naga microphone kanje kagoma kare none si uri kurazana mane kandi ivyo bintu sivyo mane ukuri kw'Imana ukuri sivyo none kuze none twegerega twebwe umaze imisi utaza kuri biro catumenye iyo tuza kugukura none mane nukuvuga kandi rero ibi bintu muravyiba haraje gutonda ku biro no kudatonda shwayi wanje shwayi wawe none banka wewe akazusiba n'akazi kiwawe canke n'akazi gateza imbere na jendi imwe mu bantu bagateza imbere mu bugo gateza imbere urimo we nturi kurakora je ndiko ndakora nakoze ntuhemba oya udakoze hari ibindi bintu rega biba bikenewe je nyimba je mbaragiye kwitere nawe uba wicaye mu biro urindiriye iki kwa prodingo shira he none ni nkuri mviriza sawa wowe wagiye kuritera aha ni hotel wagiye sasa sinitere naba ndiko kutere sawa none sawa uno munsi ndagwaye ibikoresho shaka rero menye we na BENIA ryari twitega ubukwe ryari canke ikibondo ryari ko mbona ibi bintu vyamaze kuba birebire cyane ntarazi ndakubwira ikintu kimwe ngaha anya we bifata kubibona kubera ko jewe vyumaze kunyagira kandi aguma kwega ubwanwa kinyakibi nese ubwiwanje ntari ko bikubabaza ikiri mu nda y'uwundi we kikubabaza gute nariko kwega ubwiwanje bashaka shukuru rwawe yaje atabwo office Imana ishimwe kuko navyemera uno munsi ariko rero dushaka kumenya we na BENIA urukundo rwawe nawe rumeze gute ruhagaze gute vinduza akaguru jewe ivyo uvuga vy'urukundo jewe BENIA mubwire ivyo vy'urukundo avuga wewe kuko ndumva ari akantu wagomba uvuge menga ngo mumwikureko BENIA umumvise imvugo yiye ngo jenga ivy'urukundo nta mugabo niryo jewe wumvise ndabihakanye wanyumvise ndabihakanye nivuga rero mutubarire BENIA mubwire vuga ndamubwire keshe ivyo ariko arambaza ngo none ibintu bitavuze wewe dende cyo ndabivuga oya mubwire yabe ngo ashaka kumenya ivy'urukundo ashaka kumenya ivy'urukundo vyanje nawe none hagati yawe n'uyu ninde yovuga urukundo ninde yareheje uwundi ninde yosigura urukundo rwanyu umugore wawe ni wazo gusigurira urukundo nta numwe afise gusigura urukundo kubera nta n'uruzi kubera yego umwe wese nyine abwisanga sigura we nta rukundo uzi n'uwo muri kumwe nta rukundo muzi amuriko murafititiriza twasanze tururimo uko we nago murimwe muriko murafititiriza nivyo ubona ko uriko urabivuga ariko uriko urabisigura oya urarega nawe ntaguzi nawe ntaguzi ndarubuze uruzi gute uratukura uriko urutubaza gute uratukura uriko utubaza gute kandi uruzi natwe dufise urutukura rero ndabizi oya twe dufite ugwera nta rutukura dufite none kuva mumenyana nakuze maze kuryamana inshuro zingahe ngo n'ubusutwa ntari subusutwa aya makuru amwe yaje aya makuru reka dagushiraho ushaka nigaharuritsa ko tumaze kuryama uramaze kumutera hariya anyubunye ngira nintuze oya ivyo ya tre wewe twavuye wowe babajije kuryama none abantu baryamana no kuvuga ko baterana oya none wewe mworyamana akaca guha umugongo unya ko ndyamya hana yoca asinzira ngaho twaba turyama acara bino oya raba nko ndaryamya nawe agaca asinzira ngaha nubona ko turyama nta mwaryama none turyama kuryama no kuryama nako nose ndamuryamye ko nawe ntandyamye ko rero nandi navuze kuryamana kuryamana gute urumviriza BENIA kuryamana ni kujya tuba turi mu buriri bumwe bwa mbere sinzi bobo yabavumbuye abasanga mwama nari ngwaye warugwaye nde warugwaye nari ngwaye bari baheruka kundoga nyene naba bari imbavu ibintu nk'ivyo gusa ariko nyine urabona ko ubu nyameze neza ubunye usigaye uja gufatira akaruhuko mu ishamba ebo mu ishamba urumva nyine mbangiye nyine urazi tubarengo haba ari iyo ngiki none je sirakubare muri rirya shamba ry'urukundo wowe wari wagiye ikintu cari kikujanye kwiga iki nta makaye mwabonye kuna nta bitabo mwabonye aya makaye twagomba tubona wandika wenda gukunda we ahubwo we muri rirya shamba rujanye n'ubusutwa
kubera wabonye ibiganiro ngiye gukora hari abahungu baza kuryamanirayo n'abakobwa nawe ucujaye nta bakobwa twari kumwe nta umunsi twagendayo yavuze gute ngo nta bantu muhuye n'umunsi muza kuntora nta bantu mwabonye abakobwa nibo twaguma duhuye ntare akapoti zitabuwe reka kunteranya nta ndaguteranya kwande kandi ari kiyago nyene sikia sasa sikia kwambishe ukweli mimi nisakurahisishia tuishie hapa tuishie wapi reka kwinjira rara bakupapase baba ntare reka kwinjira je bagukuya jewe hariya naringiye kwiga bigibi nta bitabo mwabonye yandi ko ndiga warujanye ni demo ahubwo rero akagakobwa karako karagusariye kaguma kaza fyo mugubu wenye reka aravuga ngo nta kintu nabafashije nagiye kwiga ntare kandi twumvikane tena nagiye kwiga ibitabo mwarabibonye sakoshi nari ndayifise hariya anya nari nagiye gufata karuko kugira ngo nige ntegure n'ukundi nopanga ubuzi gure wiga mu wakanga wiga mu wakanga jewe mperuka guheza imanite oya wariko wiga icigwa cahehe mbarira ico cigwa ariko uriga je ndi umusomyi w'ibitabo usomye w'ibitabo reka tuze turareka kuba ba escroc myakimi none wewe kumpindura isura unasikia vya huyu ama unasikia vyangu umva ivy'iwanje cyangwa ivy'iwanje n'ukuri ivy'iwanje sukuri niko urumva ari ukuri ibyo ndiko ndavuga ico reka inyuma cambaye ubusa abakobwa urana ndakubarire kuza afisa kageso ko kuguma umukobwa wese abonye ntamucika uyu ivyo nivyo uri kuravuga ari umukobwa wese baganiriye abana ni problem iyo ngeso kandi mwe mwama munyambika je ivyo bintu ntibirambako nta musi numwe birambako zikoresha aho jewe n'amajambo yo kuresha no yakura undasheshikije twarahuje amaraso nyene n'umutima irahura ibitsinda ivyo nivyo uvuze nare n'ibitsinda acha umbea acha parabe n'ibitsinda biri ntavyo navuze navuze maze kuryamana kenshi no kuryamana no gusambana nimaze gusambana nawe icuro zinga canke umaze gusambana n'abandi icuro zinga yaramaze abakobwa benshi uyu sheri naritana n'ababaya bavuga nivyo canke apana ivyo bavuga ntare tena ivyo bavuga apana rindira kwanza ninde ona agupiga utanipiga mimi nikutana kwangu asema kwanza wende kwambia nini simama kwanza wende reka sasa wangongeza wende kwanza sasa mbona kuratia none katacho wiya haya mwafitane gahunda muongee basi kama reka acha basi mimi niende kama none ko wiyagiriza usimame kwanza uende naenda kuleta nibiki ntare kuge bobo genda kwanza rero sivyo bamuvuga nibiki indira none tubakiye fasi moya uriko wiyagiriza iki ushaka kuja heno ndiko ndakumviriza neza urazi ko ndagukunda niba ndagukunda sawa uyu rero mureka genda wicare ugume hamwe uyu rero mureka gende mureke kwanza gende je subya kuvuga umviriza atagenda ndiko ndababwira atagiye genda genda okay sawa fata decision nawe unkunda ngumanga utankunda haguruka gende umviriza ndanakurekuye uyu uriko wiyagiriza iki bro wewe utagiye genda uriko wiyagiriza iki wewe utagiye genda genda nenda basi sincha sigarana umude sitafikara bakiana demo umubakiana cyangwa mufitanye gahunda mukashikana kumbe wapi ndo mani ni wabiona wewe unakuna virgin sina yana virgin una sasa vinaanza ya kupigana je numvuge ngo nje ndabateranije ave nigiye sasa unamupigia nini urankubise jewe ubundi ndagusubira ukumije wanipiga mimi je ntunzi urankubise ben cyana karoge karimu sindakuzi gute simama wewe mi ntago nikienda amagwagwa nakugorewe ko wewe umviriza kwanza bishiga abakobwa ba banderasi ntare merci kumbwiza cyanda vyibuka mbe nako kageso warukaje ibuka amezi angahe nakumaranye ko wewe ungana nekantuze ya agakubuzo
haguruka ugende. ajahe ntaja we nakubwiye nyimba utankunda genda unkunda ugume ngaho unyumviriza wavyumvise ntare ntahaja uvuze ko ntarahaja bistaenda nawe nakubwiye niko abiyereyo nyimba unkunda uragumanga utankunda ugende anavara jinsi unavara frio anavara frio niko abiyereyo uriko urabitahura bukebu ndiko ndabona iyo byaje biba ina man kumbe mwe bawiri je mwaja ngaho mukambesha we tunatumika tugakorana kumbunjyaja wewe turakorana kumbe inyuma yanje uza gukora ivyo ushaka ati ruhigi rero urahindukiye je basi ni acha ika kwanza ika kwanza wasikura ika hapa bobo ona wewe nduri are bobo zimya kamera wewe wabita Mr. Ikara avenda bareke sasa si mpenzi wako sio wabizanye mpenzi wawe ni mkunzi wawe icara rero hakuna mimi hapa kuna bingine ni mkunzi wawe ni muvyimarire hakuna enjoy ya nini ona misi njoni vyiwanyu umviriza wabitanguye umeuwasha moto ikasa musharara naye turu mingi basavye basi mugabanye gwamo bobo ya wapi ndaza kubirabira mu kigane cy'abanda minazimisha kamera ndumiwe